mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti banywanyi ba radiyo ijwi rya Amerika, ni Eugenia Mukankusi ubasuhuza hano muri studio ya 5 i Washington DC. Ndi kumwe na mugenzi wanje Fidel Niyongabo, nanje ndabahaye ikaze mu biganiro tubafitiye muri aka kanya. Kuri radiyo ijwi rya Amerika mugiye kumva amakuru avugwa hirya no hino ku isi, haza gukurikirwa n'amakuru yo mu karere. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru aho bamubajije ku bibazo binyuranye bimaze iminsi bicicikana mu itangazamakuru ry'imbere mu gihugu no mu mahanga. Uko biba byaje niko bigenda. Iriya ministeri ya mbere hariho ibintu bimwe unakora kubera ko hari impamvu zabyo cyangwa hari ikibazo ushaka gukemura. Ubu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hasubiza bimwe muri ibyo bibazo. Isosiyete ifasha abacukura ubutare mu gihugu ca Australia Perenti yatangaje no musi wa gatanu ko abakozi bayo 19 bari mu bantu batari bake bishwe mu mutego muri Burkina Faso. Bosco Ntaganda yunguruje urubanza muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Mike Pompeo yihanije Ubushinwa mu rugendo arimo kugirira mu gihugu cy'Ubudage. Umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta ya Tanzania Chadema utangaza ko utazajya mu matora y'abategetsi b'inzego zo hasi azaba mu mpera z'uku kwezi. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya, mugume hafi ya radio yanyu. Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanje Fidel Niyongabo. Mwakoze Jenny. Abashingwamanza ba Bosco Ntaganda batangaje no musi wa gatanu ko bazokunguruza urubanza ku myaka y'umunyororo 30 yaciwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Abashingwamanza biwe bavuga ko atekanye muri iki gihe. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yaciriye Ntaganda ku musi wa kane igihano kirekire gishoboka gushika ubu c'imyaka 30 mu munyororo ku vyaha byo mu ntambara n'ivyaha bityoza agateka ka muntu yagizwe ko yakoreye mu buraruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abamuburanira bavuga ko ingingo ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha irimwe amahinyu atari make. Vyinshi mu vyaha Ntaganda yagirijwe bifitanye isano n'ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakozwe n'abagwanyi biwe ku banyagihugu. Ntaganda abaye mu ntagira kane yagiwe n'ivyaha muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ko iyo sentare ishizweho mu mwaka wa 2002 kugira iciri imanza abantu bagirizwe ivyaha bikomeye cyane. Igihano ca Ntaganda kibona ko ari intsinzi ikomeye kuri sentare mpuzamakungu mpanavyaha inyuma y'uko abantu batari bake bagirizwa ivyaha bikomeye babandanya kwidegemvya. Iyo sentare yaranibaguye kandi ko abantu bikekwa iciri imanza hanini bagizwe n'Abanyafrika. Radio ijwi rya Amerika Washington DC. Society ifasha abacukura ubutare yo mu gihugu ca Australia Perenti Global Limited yatangaje no musi wa gatanu ko abakozi bayo 19 bari mu bantu batari bake bishwe mu mutego wakozwe ku modoka zari zijanye abakozi amajana n'amajana hafi y'umurima w'inzahabu w'isosiyete y'igihugu ca Canada uri mu gihugu ca Burkina Faso. Isosiyete icukura ubutare Senafo Incorporated imenyesha ko bisi zayo zitanu zari ziherekejwe n'igisirikare zarashwe ku munsi wa gatatu kwibarabara rijana ku murima w'inzahabu wahitwa Bungu mu ntara iri mu buseruko bwa Burkina Faso. Igitero cyo ku munsi wa gatatu cyahitanye abantu 37 abandi 60 barakomereka. Societe Perenti Global Limited ivuga ko abakozi 200 bayo bajanywe mu bitaro inyuma y'ico gitero. Abakozi b'iyo societe bishwe canke bakomeretse bakorera ishami ry'iyo societe rikorera muri African Mining Services. Iryo shami ryakoreshejwe ni societe Semafo mu murima w'inzahabu wa Bungu. Societe Perenti Global Limited rivuga ko ibikorwa vyayo mu murima wa Bungu birahagaritswe. Societe ikaba ifise imigambi yo kurungika abakozi bayo imuhira mu gihe iriko itoza ku bintu vyagenze. Abakoze igitero cyo ku munsi wa gatatu muri Burkina Faso ntibaramenyekana yamara ico gihugu kiriko kigwanya intagondwa z'abayisilamu ziri mu buseruko no mu buraruko bw'igihugu. Muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Imyaka 30 inyuma yo kuruhome rwagabura igisagara ca Berlin mu Budagi rusenyutse, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko ziri hamwe n'ibihugu bicuditse
zihanganye n'abansi bakomeye b'abakomunista. Amerika itangaza ko ibihugu vyo mu makungu vyigenga bikeneye kubandanya kwikingira ibibazo biterwa n'ibihugu vy'Uburusiya n'Ubushinwa. Mu ijambo yashikirije mu gisagara ca Berlin, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yatangaje uno musi kuwa gatanu ko Uburusiya bwateye ibihugu bibanyi buragandagura abanyepolitike batavuga rumwe nabwo. Yamenyesheje ko abategetsi b'Uburusiya bafashe mu nyamaswa abo mu bwoko bw'abatartar n'abanya-Ukraine baba mu ntara ya Crimea bagwanya agasomborotso k'ico gihugu. Mike Pompeo yifatiye mu gahanga kandi igihugu c'Ubushinwa. Yavuze ko ico gihugu n'umugambwe wacu wa gikomunista biriko bishiraho imigambi mishasha irangwa n'igitugu. Pompeo avuga ko umugambwe wa gikomunista mu Bushinwa ukoresha uburyo bwo kunumya abanyagihugu, kubuza abatavuga rumwe na leta gusohoka igihugu, hamwe no gutoteza imiryango y'abashinwa baba Islam bo mu ntara ya Xinjiang bahungiye mu mahanga. Abategetsi b'Ubushinwa banebaguye Mike Pompeo kuvyo yatangaje kuvyerekeye umugambwe wa gikomunista. Biyamirije bivuye inyuma ivyatangajwe na Pompeo. Pompeo ari mu gihugu c'Ubudagi muri indwi yo kwibuka imyaka 30 irangiye uruhome rwo mu gisagara ca Berlin rusenyutse, aho hari mu mwaka w'1989. Umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta ya Tanzania Kadima utangaza ko uzokwihoza amatora yo mu nzego zo hasi azoba mu mpera zo ku kwezi. Umugambwe wagiriza leta ko ibangamira abakandida bawo mu kubabuza kwitoza. Umenyesha ko ivyo bihonyanga demokrasi mu gihugu. Ivyo umugambwe Kadima ubitangaje kuwa kane inyuma y'inama idasanzwe y'abayobozi bawo. Umuyobozi mukuru w'umugambwe Kadima Freeman Mbowe yamenyesheje ko badashobora gushigikira amatora nkayo atisunga amategeko. Umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati muri Tanzania Selemani Jafo avuga ko yatangajwe n'ingingo yafashwe n'umugambwe Kadima. Uwo mugambwe wagiriza abategetsi bajejwe amatora ko bakorana na leta muri uwo mugambi ugayitse. Umuyobozi mukuru w'umugambwe Kadima Freeman Mbowe avuga ko abategetsi bajejwe amatora bankiye abakandida batari bake bawo guhiganwa mu matora agenewe guhitamwo abategetsi b'inzego zo hasi azoba ku itariki 24 z'ukwezi kwa 11. Fidel Niyongabo urakoze kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twibutsa abatwumva ko Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mu mwanya n'amakuru yo mu karere. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho Perezida Paul Kagame hamaze kugirana ikiganiro n'abanyamakuru, aho bamubajije ku bibazo binyuranye bimaze iminsi bicicikana mu itangazamakuru ry'imbere mu gihugu no mu mahanga. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi yayikurikiranye. Hari hashize igihe kitari gito Perezida Kagame adahura n'itangazamakuru. Kuri wa gatanu abanyamakuru bo imbere mu gihugu ndetse n'abakorera ibitangazamakuru byo hanze bahawe umwanya babaza umukuru w'igihugu byinshi mu bibazo bimaze iminsi byumvikana. Perezida Kagame yabajijwe icyo avuga ku ibaruwa yanditswe n'abadepite bo mu Bwongereza bamusaba kurekura General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bavuga ko ubuzima bwabo butameze neza. Umukuru w'igihugu yanenze iyi baruwa avuga ko aba bashinga amategeko bagombye kuba barabanje gutekereza ku Banyarwanda bakekwaho uruhare muri jenoside bamaze igihe mu Bwongereza, ariko iki gihugu kikaba cyarakomeje kwanga kuboherereza u Rwanda nk'uko rwakomeje kubisaba. So we find it is the right thing now, not even haven't even written to the Attorney General. Aragira ati nibyo bumvise biboroheye kwandika, nta nubwo bandikiye intumwa nkuru ya leta cyangwa ngo bandikire bagenzi babo bo mu nteko ngo bavuge ikibazo bafite. Bahisemo kwandikira perezida. Ubanza batazi ko ari perezida bandikiye kuko nta gaciro kanini baha ibindi bihugu, ariko ibyo turabimenyereye. Gusa ntabwo nizera neza niba bazi ko imyitwarire nk'iyi irushaho gutuma ibintu bigorana kubirebana n'abo bibwira ko bavugira. Umukuru w'igihugu kandi yanavuze bwa mbere ku birego bimaze iminsi bishinja u Rwanda gukurikirana mu ibanga itumanaho ry'abantu bazwiho kutavuga rumwe na leta, abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Ibi birego bivuga ko u Rwanda rwashoboye kubona ikoranabuhanga rigezweho ryifashishwa mu gukurikirana itumanaho ry'abo bita abanzi barwo. Nubwo yemeza ko igihugu cye gifite uburenganzira bwo kugenzura ibikorwa n'abo yise abanzi be, Kagame yavuze ko igihugu cye kidafite ubu bushobozi kitirirwa.
try to do life within our rights, but I actually wish I could have access to this technology. Aragira ati nta gihugu kitagira iperereza kumenya aho umwanzi wacu ari n'ibyo akora uwamenya iryo koranabuhanga ariko nanone ndibaza ko rihenze nkurikije ibyo numva ntabwo nakoresha akayabo niruka inyuma y'umuntu undwanyiriza mu Bwongereza mpangayikishijwe n'abariya binjira mu Kinigi bakica abantu abo nibo bampangayikishije ririya koranabuhanga ntibyakorewe nge kuko ndafite ayo mafaranga ariko nanone nta muntu ufite wo guhangana nawe binsabye kwifashisha iryo koranabuhanga umukuru w'igihugu yanagarutse ku mpinduka ziherutse kuba muri guverinoma aho u Rwanda rwongeye kugira minisiteri y'umutekano mu gihugu nyuma y'imyaka 3 yari yaravuyeho Perezida Kagame avuga ko ibari bisanzwe byose biterwa n'ibiba bigezweho uko biba byaje niko bigenda iriya minisiteri ya mbere hariho ibintu bimwe unakora kubera ko hari impamvu zabyo cyangwa hari ikibazo ushaka gukemura wagera ahantu bitewe n'ibyagiye biba ukaba wanavuga utari kubi ntabwo bikiri ngombwa reka noneho tunagabanye n'icyo bidutwara ikiguzi hanyuma nyuma yaho hashira igihe ukaza kubona utari ikintu gishya cyabaye cyangwa igishya kiriho cyangwa ibyo nibwiraga nshaka kugabanya nko ku kiguzi ntabwo nabibonye uko bikwiriye reka ibyo nibyo bituma umuntu ashobora gusubira ku kintu kimwe cyangwa ikindi muri iki kiganiro Perezida Kagame yanavuze ku mutekano w'akarere avuga ko ubwicanyi bubera mu gace ka Minembwe bugomba guhagarikwa n'ubufatanye bw'ibihugu by'akarere avuga ku mubano w'u Rwanda na Uganda umukuru w'igihugu yabaye nk'ukemanga ubushake bwa Uganda bwo gukemura ibibazo ibihugu byombi bifitanye gusa yabwiye abanyamakuru ko afite icyizere cy'uko ibibazo bizageraho bikarangira Assumpta Kaboyi Ijwi ry'Amerika i Kigali urakoze cyane Assumpta Kaboyi kuri iyi nkuru turacyari mu Rwanda urugaga rw'abanyamakuru muri Afrika Fédération Africaine des Journalistes ruramagana ifungwa inyerezwa n'iburabuzwa ry'abanyamakuru batandukanye muri Afrika urwo rugaga rurafatira ku bamenyesha makuru 4 n'umushoferi wabo b'ikinyamakuru iwacu mu Burundi bafunzwe kuva mu kwezi gushize ni mu gihe u Rwanda rwifatanije n'amahanga kuri wa gatanu mu kwizihiza umunsi nyafurika w'itangazamakuru ari uzwi nka Africa Day of Information mugenzi wacu Pierre Cave niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda aduha inkuru irambuye urunani rw'abamenyesha makuru bo muri Afrika Fédération Africaine des Journalistes rubona ko hacibonekeza ibihugu bigihohotera ukwishira no kwizana abamenyesha makuru muri Afrika ubwo runani rwiyamiriza ifungwa inyuruzwa n'iburabuzwa ry'abamenyesha makuru batandukanye Paruisi Tomasi atwara ico gisata cegukira urunani mpuzamakungu rw'abamenyesha makuru atanga akarorero ku bamenyesha makuru 4 n'umushoferi wabo b'ikinyamakuru iwacu cigenga gikorera mu Burundi baherutse gufatwa bagafungwa Ruisi Tomasi avuga ko abo bamenyesha makuru bariko bazira ubusa kuko bari bagiye kurondera amakuru maze bagabanya ibihuha mu gihugu. We have issued a statement condemning the arrest and accusation of the 4 journalists. Ati twagize ibyo tubivuga ko dutera ibyatsi twivuye inyuma iryo fungwa ry'abamenyesha makuru 4 n'umushoferi wabo nivyo bagirizwa turavyiyamirije kuko ntibigira ishingiro kwagiriza umumenyesha makuru afise mikro kwakorana n'abagwanyi no guhenda abantu niyo mpamvu dusaba ko leta y'u Burundi yo barekura vuba bwango atakirinze gusabwa kanatsinda turizera neza ko bari ko kazi kabo gasanzwe ko kumenyesha abantu ibiriko biraba byongera bivugwa ko bahari abagwanyi canke abakoretera bwoba. No, it's not easy. If you look at the developments of Ntivyoroshe na gato gukora uwo mwuga w'abamenyesha makuru mu Burundi kuko kuva Perezida Petero Nkurunziza ashakiye kwitoza ikindi kiringo abamenyesha makuru benshi barangajwe barahunga ni nk'igitero kigamije kuzivya no gusubiza inyuma ubwigenge bwo kuronka no kumenyesha makuru. The freedom of expression and access to information in Burundi. Ubwo runani ruvuga ko iryo fungwa ari nk'ubutumwa bwarungikiwe abandi bamenyesha makuru na Nyarijya hasigaye amezi 7 gusa kugira ngo habe amatora muri ico gihugu.
This is what we are afraid of, that the current arrest of the 4 journalists might be... Ico nico dutinya cyane ko ihagarikwa ry'abo bamenyesha makuru ari nk'ubutumwa bwa gasopo buhawe abandi bamenyesha makuru kugira ngo ntibazoryogore mu gihe c'amatora. Ahandi hoho ntivyo bavyumvikana ingene hasigaye amezi make ngo ayo matora abe abamenyesha makuru batangura guterwa ubwoba abandi bagahagarikwa. No kugira bamwe bazotinye gukora amakuru nyayo abandi birabire hirya ntibavuga ivyo babonye bitagenda neza muri ayo matora. In reporting critically concerning the campaign in regards to the elections. Paruis Thomas yabivuze mu gihe yari yitavye ibirori mu Rwanda byo guhimbaza umunsi nyafrika wahariwe kumenyesha amakuru. Ni nako ishame Oricom rigwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta mu Burundi ribibona. Gabriel Fieri aritwara mu itangazo yashize habona avunira akagohe leta ko yari ikwiye gufata iya mbere mu kubaha abamenyesha amakuru kuko nabo mu myaka iheze umugambi CNDD-FDD uri ku butegetsi ukiri mu ishamba wahawe ijambo mu maradiyo n'ibimenyesha amakuru bitandukanye. Amareta rero agerageza kuzimagiza ubwo burenganzira bw'itangazamakuru hamwe n'uburenganzira bwo kuronka inkuru, ego nivyo arashobora kubishobora akanya gatoyi, mugabo sinibaza yuko abari bakwiye kubizimagiza ari abasenedefdede kuko twese turazi ko ngaha mu Burundi twahura twumva aba ba Jerome Ndiho n'abandi baroberi bariko baratera igihugu bamavugira ku maradiyo asamiranira ngaha, ntitwari bwigire twumva bavuga ngo bayafunze cyangwa ngo bafunze abamenyesha amakuru. Rero ntitwumva na gato ingene abasenedefdede no musari bo bivuga, tuzi incuro bavugira ku maradiyo. Murabizi ko nko mu bihugu nka za Syria, za Iraq n'ahandi hakunda kuba hari intambara, abamenyesha amakuru bagenda gukurikirana ibiba biriko biraba. Twebwe rero tubona ko ari akankanzi agashavu bamwe muri leta bashobora kuba bafitiye abamenyesha amakuru. Abo bamenyesha amakuru b'ikinyamakuru Iwacu bafashwe bafungirwa mu ntara ya Bubanza kuva itariki 22 z'ukwezi guheze, bagerezwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Abo bagize ico bavuga bamenyesha ko bibabaje kubona uwo munsi wahariwe kumenyesha amakuru muri Afrika ugeze abo bamenyesha amakuru bakiri mu buroko. Cyekla inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 12224441 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Banywanyi mukomeze gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugambwe Seneri uramagana ifungwa ry'abanywanyi bawo hamwe n'iyo nonwa ry'ingoro z'uwo mugambwe biri mu itangazo uwo mugambwe washyize ahabona kuri uyu wa kane. Terence Manirambona uvugira umugambwe Seneri asaba ko abafunzwe bazira ibyiyumviro bya politiki barekurwa. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo babateguriye. Abanywanyi bari mu Burundi murayigezwaho na mugenzi wacu uri mu Rwanda Desire Hatungimana. Ariko arashikiriza itangazo ry'umugambwe Seneri, Terence Manirambona yashikirije abarundi n'amakungu ibihanzo uwo mugambwe muri kino gihe. Nuko hariko haraba amarementanya akomeye akogwa n'umugambwe uri ku butegetsi n'abasoma mbike bawo afise intumbero yo kuremeka intebe bishushe indongozi z'umugambwe Seneri ko zifise umugambi wo guhungabanya umutekano. Ivyo bakabicisha mu kwigana ibimenyetso vy'uwo mugambwe nk'uko uwuvugira bishikiriza. Imihora yo gutumanumana ko amakuru mu buhinga ngurukana bumenyi y'ibinyoma yitwa YouTube na Twitter yiyitirira izina ry'umukuru w'umugambwe n'ibimenyetso by'umugambwe bitangaza amakuru aturira mu ntumbero yo kuyobya intumbero izwi y'umugambwe. Muyo tumaze kumenya ni nk'umuhora witwa Seneri Nyankamugayo be n'imihora ya Twitter
n'iyindi bita Facebook muri rusange. Duce dufata kano kajyo ko kumenyesha icese ko imbuga ngurukana bumenyi umugambwe CNL koresha gushika ubu ari YouTube, Congrès National pour la Liberté na Twitter CNL Burundi. Uwo mugambwe urongowe n'umushinga amateka Gatongwasa asanzwe ari n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka umenyesha muri iryo tangazo ko abanywanyi bawo bafatwa agasakisaki. Terence Manirambona anavuga ibiharuro vy'abafatwa muri no misi n'intara baturukamwo. Umugambwe CNL n'abanywanyi bawo barakorerwa ubwoko bwose bw'ihohoterwa, amaremena yateye isoni, iterabwoba, gukubagurwa ku mubiri no mu majambo, gufatwa no gufungwa hadakurikijwe amategeko. Muri make ni inkuru higi ruiko rukorerwa abanywanyi. Umugambwe CNL urakurikirana n'umubabaro mwinshi ibikorwa by'amarementanya yo ku rwego rwo hejuru yibonekeza mu mihingo imyimwe y'igihugu, aho itotezwa ryerekeje ku ndongozi no ku banywanyi b'umugambwe bigeze ku rugero rudasanzwe. Ubu rero twotanga inkinamico yo kugerageza kwica urongoye zone ya Muyira, komine Kanyosha, intara ya Bujumbura, byatumye hafatwa hongera hafungwa ata amategeko akurikijwe abantu barenga 200 b'abanywanyi b'umugambwe CNL. Umugambwe CNL uribaza ingene abantu barenga 200 bo ku mitumba itandukanye boje inama yo kwica umuntu. Mu gihugu cyose umugambwe CNL uharura abanywanyi barenga 200 bafungiwe ijya nino mu gihugu, bakaba batanaburanishwa kubera imvo za politiki. Intara zibabaye gusumba izindi ni Bujumbura, hafunzwe abarenga 100, intara ya Ngozi, Kirundo, Gitega, Karusi, Rumonge, Kayanza, Cibitoke, Muyinga, reka tutagarukiza ngaho. Ibikorwa byo kutihanganiranira bibandanya mu gihe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aremesha buri kwezi inama y'abanyamigambwe. Iyo nama niyo kugarukana icuka ciza mu gihugu mu ntumbero yo kwitegurira amatora atekanye yo mwaka 2020. Ibiri kure nk'ukwezi bishikirizwa na Terence Manirambona avuga ko n'ubu ingoro z'umugambwe CNL zigoma zisambugwa. Ingoro z'umugambwe nazo zirenga 50 ziramaze gusamburwa, izindi zirononwa, izindi zaturirwa. Mbere bamenyesha ko n'ingoro yarayituriwe mu tumba wa Magamba, komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro muri ijoro rya keke. Mu ntara ya Bujumbura inzu y'urongoye umugambwe CNL muri komine Nyabiraba yarasambuwe mu ijoro rya 2021 gitugutu mu mwaka wa 2019. Umugambwe CNL urabona ko ukutisunga amategeko ku bategetsi bo mu ntwaro kubijanye no gushinga ingoro z'umugambwe be no kubahiriza uburenganzira bwo gukora amanama zigaragaza cyane. No mu Gwiseni uriyamiriza abatumva kamo gategwa n'abategetsi batandukanye ku banyamigambwe batarabanagiza. Mu kiganiro ko bamenyesha makuru cyo kwirimbura aho ibikorwa byo gutegura amatora bigeze, Petero Karaveri Kazihise arongoye umugujije w'amatora ku rwego rw'igihugu agasaba indongozi zitandukanye kwamiza ko bahanura. Muravuze inzu y'umugambo yoba yarasambuye, mbe uwo muntu yoba yarayisambuye hari kamaro yoba yakuyemwo, hari inyungu yoba yarakuyemwo. Aha niho tuvuga yuko nukutamenya kuko umuntu yomenya yuko atakamaro karimwo, akamenya yuko ahubwo yifashe nk'igikoko kandi yari umuntu, twibaza yuko atangorane abantu boca bigenza neza. Kira noneho bamaze kuvuga yuko amashirahamwe n'amashengero yemeye kuzodufata mu mugongo kugira abandanye izo nyigisho. Twibaza ko inyigisho nico kintu kiri imbere, kandi si uko umuntu yigishije kumbe habe babiri canke batatu batavyumvise umuntu agacata ati vyanse oya, ahubwo acabandanya acabona yuko agifise n'abandi batarashika ku rugero agomba kubashikanako mu nyifato no mu vyiyumviro. Umugambwe CNL mu itangazo washize habona kuri no wa kane ugasaba abarundi n'amakungu gukurikiranira hafi bibera mu gihugu muri kino kiringo igihugu kigana mu matora mwaka 2020. Mugenzi wacu Desire Hatungimana harakoze kuri iyi nkuru. Ijwi ry'Amerika ryabateguriye rifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Twibuze kandi ko iryo tangazo ry'umugambwe CNL ryasohotse ejo kuwa kane. Ibiganiro by'ijwi ry'Amerika birakomeje, mugume hafi ya radio yanyu. Murabyumviye rero ni wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino. Reka tujye mu Rwanda, turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda. Wiriwe neza Claude? Ndavuga neza Jenny. Yego, hari imikino iteganijwe mu mpera z'icyumweru nko ku myiteguro y'umukino uhuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'iya Mozambique umupira w'amaguru, watubwiraho iki? Murakoze cyane Eugenie. Ni ukuvuga ko kuri uyu munsi kuwa gatanu hakinwaga umukino usoza
imikino y'umunsi wa munani muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda, aho hari hateganyijwe umukino ukomeye waberaga kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Aho rero ikipe ya Kiyovu Sport yari yakiriye APRFC, umukino urangiye mu kanya nta n'iminota 10 ishize urangiye, aho amakipe arangije ari ubusa ku busa. Ni ukuvuga ngo uyu munsi amanota y'uyu munsi Kiyovu Sport yagabanye na APRFC. Aha rero bivuze ko umunsi wa munani wa shampiyona urangiye, cyane cyane ko indi mikino yari yabaye kuwa kabiri ndetse no kuwa gatatu. Ubwo rero bivuze ngo kuri gahunda y'agateganyo cyangwa ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'irezita y'uyu munsi, twavuga ko ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, Police FC niza ku isonga n'amanota 18, APRFC ikayikurikirana nayo igize amanota 18, ariko Police FC ikayirusha ikinyuranyo cy'ibitego. Ku mwanya wa gatatu hari Mukura ya kane Rayon Sport, Mukura ifite amanota 17, hanyuma Rayon Sport ifite 15, ikaba iya kane, Kiyovu Sport ikaba iya gatanu nayo ikagira 15. Mu myanya ya nyuma hari ikipe ya Heroes ifite amanota 4 kugeza ubu, hanyuma ikipe ya 16 nayo ya nyuma ni Gicumbi FC ifite amanota 3 mu mikino 8. None ubwo hasigaye ikizakurikiraho ni iki? Ikizakurikiraho baba yahagaritse, twabyita ko ari nk'akaruhuko bagiye gufata, cyane cyane ko ikipe y'igihugu igiye kwiyangaja mu cyumweru gitahira itayiyangaja mu mikino y'amajonjora y'ikubitiro mu guhatanira itike kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'igihugu Coupe d'Afrique des Nations muri Cameroon muri 2021. Aha rero twavuga ko twahita tunakomerezaho tubabwira ko nyine ikipe y'igihugu Amavubi iri kwitegura, aho rero mu cyumweru gitaha kuwa kane izaba iri i Maputo muri Mozambique ihangana n'ikipe y'igihugu ya Mozambique. Hanyuma ku cyumweru cya 17 ni ukuvuga ku cyumweru gitaha ikipe y'u Rwanda ikazaba nanone yagarutse Kigali igiye gucakirana n'igihangange Cameroon mu mukino nyine wa kabiri mu matsinda muri aya majonjora gushakisha itike yo kuzajya muri CAN 2021. Aha rero mbibutsa Eugenia ko ikipe y'u Rwanda iri mu itsinda hamwe na Cameroon nk'uko nayo imaze kubivuga na Mozambique ndetse na Cape Verde. Bivuze ngo irasabwa kwitwara neza niba uko ishaka gusubira mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu aho u Rwanda ruherukamo muri 2004. Ababisesengura se cyangwa ababikurikira barabona ikipe y'u Rwanda y'igihugu yaba ifite amahirwe yo kuba yakwegukana intsinzi? Birashoboka cyane cyane ko umutoza Mashami Vincent ndetse n'abamwungirije bamaze guhamagara abakinnyi bazifashishwa muri mukino wa Mozambique, ariko tukanavuga tuti ubwo hari abakinnyi basanzwe banakomeye amenyera amarushanwa, hiyongeraho n'abariya bakina nk'abagize umwuga bakina hakurya y'amazi. Umuntu ashobora kwizera ko iri kipe yakwitwara neza, ariko ntawiyibagije ko ikipe izaba ikinira hanze nk'umukino w'i Maputo. Ntekereza ko utazoroha, ariko nyine nk'uko namaze kubivuga abakinnyi bakomeye b'abanyarwanda barahamagawe, bamwe batangiye no kugera i Kigali. Muri bo twavuga abakinnyi bahamagawe hari Rwandisarike Salomo ukina muri Armenia, hari Rwatubyaye Abdul ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Colorado Rapids, hakaba Djihad Bizimana ukina muri Bezerene mu Bubiligi, hakaba ba rutahizamu babiri Meddy Kagere ukina muri Sigo muri Tanzania, tutibagiwe Jacques Tuyisenge wo muri Petro Atletico de Rwanda muri Angola. Yego, urakoze cyane Jean Claude. Reka ikipe y'igihugu cy'u Rwanda tuyifurize amahirwe muri iyo mikino. Urakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Ni Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku musozo w'amakuru yacu, ariko muri make cyane reka tubibutse ingingo z'ingenzi zari zigize amakuru. Nivyo Eugenie, abashingomanza ba Bosco Ntaganda batangaje no musi wa gatanu ko bazokunguruza urubanza ku myaka y'umunyororo w'imyaka 30 yaciriwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Abashingomanza biwe bavuga ko atekanye muri iki gihe. Societe ifasha abacukura ubutare mu gihugu ca Australia, Perenti Global Limited, itangaje no musi wa gatanu ko abakozi bayo 19 bari mu bantu batari bake bishwe umutego wakozwe ku modoka zari zijanye abakozi amajana n'amajana hafi y'umurima w'inzahabu y'isosiyete y'igihugu ca Canada uri mu gihugu ca Burkina Faso. Imyaka 30 nyuma y'uko uruhome rwagabura igisagara ca Berlin rusenyutse, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko ziri hamwe n'ibihugu bicuditse bihanganye n'abansi bakomeye b'abakomunista. Amerika itangaza ko ibihugu vyo mu makungu vyigenga bikeneye kubandanya kwikingira ibibazo biterwa n'ibihugu vy'Uburusiya n'Ubushinwa.
ndagushimiye cyane rero Fideli Niyongabo kuri inshamake nshuti mwese mwari muduteze amatwi hano ibiganiro byacu tubisoreje byo kuri uyu mugoroba. Rob McLean yari ku buhanga bw'ibyuma afatanije na Fatuma Kara Alimasi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoro, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbashimiye rero byimazeyo mu izina rya bagenzi banjye bose badufashije kubagezaho ibiganiro. Mugire amahoro iwanyu no mu banyu, tubifurije kandi weekend nziza. Thank you.